Ndabaramukije inshuti bakunzi mwese mwe ko murakurikirana ibiganiro bya Humuriza TV. Nkaba ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Muri kumwe na Belize Berenice Iteka. Kuri uno munsi tukaba dufite umutumire adasanzwe, akaba ari nawo muyobozi w'ino mboneshakure tuko turavugirako hamwe na radio Humuriza, Ir Perry Saxe GATEKA. Karibu muri studio. Murakoze cyane Berenice. Mumeze neza. Meze neza cyane. Yego. Hareze imyaka itari mike mushinze iradio Humuriza. Ubu naho mukaba mwaragize televiziyo Humuriza ariyo Humuriza TV. Mbega none byoba byabajemo gute? Mwavyiyumviriye gute kugira ngo mukreye mushinge iteleviziyo? Imbere ko ndakubwira icyatumye nshinga televiziyo mbaye ndagushimire kubona wantumiye muri kino kiganiro. Icyatumye nshinga radio nico no bubanza guherako hano mu ntara ya Gitega canke hagati mu gihugu nta radio yari hari. Narabona ko abarundi bo hagati mu gihugu bagira ikibazo iyo bagomba kwamamaza ibintu byabo. Narabona ko bagira ikibazo iyo bagomba gutanga amatangazo. Narabona ko bagira ikibazo iyo bagomba kumenya ibijanye n'uburimyi kuko suvuga ko ata radio zari zihari mugabo iradio zinjira mu idonido by'ibikorerwa hagati mu gihugu ntizari zihari. Amaradio menshi yari Bujumbura. Amaradio yari Bujumbura n'ivyo yarasamirana ngaha mugabo amaradio ntiyitwararika cyane ibikorerwa cyane hagati mu gihugu bakabiha umwanya. Cyatumye nzana radio Humuriza. Uti Humuriza TV yo gute? Humuriza TV icyumviro canjemwo ndi muri Zunze Ubumwe za Amerika hari mu mwaka wa 2017 aho nakoreye ivyigwa novuga nkarico ubwenge muri televiziyo igira kabiri mu mateleviziyo akomeye cyane ku isi havuye CNN, televiziyo yitwa NBC Universal. Iyo televiziyo yitwa NBC imaze kuyikoramo stage nca numva umengo kubera iki nako tutozana televiziyo mugabo nkabona ko ari ikintu gikomeye cyane. NBC ni televiziyo kinini cyane dahiri nayo yo bifise etage ya mbere ndende mu New York kandi New York urazine no muji ufise amazu maremare cyane. Hanyuma nkabona ko bafise studio vyinshi cyane, televiziyo usanga ifise ama studio 40 ama studio 50 kavuga nivyo sino bishobora muganda avuga nti no iradio nayitanguye gute? Iradio nayitanguye uko nyene nahereye mu busa ndaduga kugeza no munsi radio irakurikiwe cyane ku isi yose. Icyumvikije kinzamu mugabo ndavuga nti ko nashoboye gushinga televiziyo ngo nkore nka NBC reka shinga televiziyo iciye kuri Facebook. Kuri Facebook kubera iki? Si web TV ngomba ko abantu babitandukanye. Web TV ni televiziyo ica kuri web. Web nayo ni televiziyo banje gufyonda wezi 3 iciye kuri web. Mugabo iyi nico bita Facebook channel. No kuvuga chaîne iciye kuri Facebook. Nuko rero televiziyo nayizanye nayi nabonye naho nyene yuko televiziyo abanyagitega bayikeneye, iradio yari hari mugabo ni televiziyo bayikeneye kuko televiziyo baramamaza, televiziyo hariho divertissement, hariho ibintu byinshi cyane bica kuri televiziyo. Ndavuga ni hagati mu gihugu harakenewe mboneshakure. Ego murakoze. Dukunze kubona kenshi amateleviziyo yandi izindi mboneshakure dushobora kuzirabira mu rugo muhira n'umuryango. Ariko iyi wawe Humuriza TV tuyirabira kuri Facebook honyene. Woshobora kutubwira mbega muraronka abantu bazikurikirana hakujya dukurikirana yandi mu televiziyo asanzwe yo muhira? Nivyo urakoze cyane kuri ico kibazo kuko abantu benshi baracibaza, sindiko ndavuga ngo baranakibajije canke baragize iki. Ico ni kibazo abantu benshi baguma bibaza cyane. Bavuga bati hari nabavuga ngo siyo. Ngo televiziyo ngo siyo gute? Abantu bariko barayira muri kano kanya. Uvuga gute ko atariyo kandi uri kurayiraba nawo uri kurayira muri kano kanya? Ni ukuri ari televiziyo nshiki tumuri kurayiraba. Televiziyo no kuvuga iki? Ni ikintu gishaka kwereka ahantu kure. Tere ni kuvuga kure. Rero nimba uri kwatura muri kano kanya aho uri hose ku isi ni televiziyo. Nubugero bushasha bwo kurungika ko amasanamu nkuko hari n'ubundi buryo buca ku ma antenne parabolique, nkuko hari n'ubundi buryo buca ku ma antenne asanzwe. Rero abantu barayikurikiye cyane kuko televiziyo nasanze ziya televiziyo zo muhira abantu ntibakira kumanya ko ziraba. Baziraba kanya gato cyane. Bavuye ku kazi barushe ntashikira kuraba televiziyo. Hari n'umuntu baza akakubwira ati je mazindwi zibiri ntaraba televiziyo yanje yo muhira. Mugo mubaje ati Facebook reko ko ryareti uravye uzubona ngo mperuka ko mukanya amasaha 2 aheze yari kuri Facebook. Bisigura ngo smartphone yamaze ko umugenzi w'umuntu. Tuje tugira ibiharuro turagira sondage hano mu ntagiteka turaraba mbega abantu bakoresha televiziyo zo mu nzu ni bangahe? Televiziyo zikora hano hari umuyaga nkuba kandi umuyaga nkuba uri ahantu hake mu Burundi si hose hari umuyaga nkuba. Abantu mugafite ama smartphone dusanga rero vyiza televiziyo yorabirwa kuri Facebook. Uno munsi ndakumenyesha yuko
televiziyo yacu irabwa hagati y'abantu ibihumbi 20 n'ibihumbi 30 ku munsi. Abantu nabo twari kuronka turaba ku mateleviziyo asanzwe kuko abantu ibihumbi 30 n'abantu benshi cyane, n'abantu benshi cyane. Nuko rero iteleviziyo yacu ubu n'uburyo bushasha abantu bagomba kumenyera televiziyo ishobora kubonerwamo nkuko hashaka kubuza n'ubundi buryo bushasha. Murakoze cyane. Mbega hari imigambi mwibona gute muri kazoza, mushaka kugarukira ngaho nyene canke murafise imigambi yo kuzoyigira nka ziya televiziyo zindi tumenyereye? Jewe mbona umenga ntaco bimaze kinini ku televiziyo yacu Humuriza TV ko yobonera mu mazu y'abantu, kuko ico no kubwira hari abantu bayiraba no munsi mu mazu yabo bafise amateleviziyo ya smart TV. Smart TV ni nk'ama smartphone. Televiziyo zaratangwa kuboneka ngaha, no kuvuga yuko rero ntitufise ikibazo abaturaba n'abafise smart TV, hanyuma abafise smartphone nabo nyene bakaturaba. Rero twibaza yuko dufise abantu benshi badukurikirana cyane kuri Facebook gusumba ko twogira televiziyo itunatwara n'uburyo bwinshi cyane ishobora kurungika amasanamu, none tuyarungikira abantu batariko barayaraba. Erega siho bari, none ko ku mutaga baba bari mu buzi, abanyeshuri baba bari kwishure, tuzokwirirwa turavuga twereka amasanamu abantu batariko barayaraba. Tugomba kwereka abantu amasanamu ku mugoroba, none televiziyo cyayugurura ku mugoroba gusa. Ariko telefone n'umugenzi w'umuntu, telefone umuntu arigendana mu modoka, telefone mu biro yarayifise, tutibagiye ko no kuri ordinateur yawe iri connecte mu biro ushaka kuyiraba. No kuvuga ngo rero televiziyo yacu iregereye cyane umuntu gusumba iyo televiziyo ari kurabira muhira. Nico gituma nibaza yuko nta handi hantu tugomba kurengana, turagomba kuguma hano kuri Facebook. Ir Perry Saxe GATEKA, turagushimiye cyane ko witavye ubu butumire. Nje ndagushimiye Bernice. Ego, twizere ko n'undi munsi tuzoguhamagara mu twitabe. Mfise akanya no bikora kuko ni passion. Ego. Turabashimiye mwege mwakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika gihere, twongera tubifuriza kugira ibihe vyiza aho muherereye hose. Amahoro y'Imana. EcoCash, votre téléphone, votre porte-monnaie.